za mbere z'igice c'umunani gishiri ca nyuma ni match zatanguye isaha imwe n'iminota 50 ikipe ya Leverkusen mu Budagi bakira ikipe ya Arsenal banganya igitsina kimwe ku kindi. Isaha zinabi match zitatu ekipe ya Paris Saint-Germain kuri Parc des Princes bakira ikipe ya Chelsea bayigema 5-2. Mu ekipe ya Bodo Glimt muhira muri Norvege bakira ikipe ya Sporting Club de Portugal bayigema 3-0. Match ubona ngo yari yitezwe kuri uyu wa gatatu nijoro ryararikeye hari kuri Santiago Bernabeu bisa nk'ibyabaye akamenyero. Inkuru nuko umwaka w'imikino wa Champions League uhera tutarabonye urukino ruhuza ekipe ya Madrid na ekipe ya Manchester City, ariko ugereje kuraba rwa rukino twiteze mu yindi shusho bivanye n'ibihe ekipe ya Madrid yari imaze mw'imisi gutsindwa muri La Liga guca muri barrage n'ayandi mashusho atandukanye abakinyi bari mu mvune kandi ubona ngo nibo ngenderwa ko mugabo bakaba benshi tukaba twari twiteze tuti mbega rino joro Madrid bo baraza kuba bisobanura gute. Santiago Bernabeu yakubise iruzura nyuma yaho ku munsi wa kabiri havuze amakuru ko abafana ba Madrid bari kugura amatike bigura intege mugabo barateye baragura stade barayuzuza ahubwo no ku munsi wejo deja Madrid mu gatondo babibeshuje babicije kuri Real Madrid TV ati murahumba amatike yaraguzwe abababwira ko ataguzwe sivyo. Man City koroka kuri Santiago Bernabeu ihura n'abasore ba Alvaro Arbeloa Coca ashora kuno munsi ntiyabaye City ashaka kweba mu rurazi oya Coca na City urabinwa Alvaro Arbeloa Diamond uninzahabu kayamba sivyo yabaye umubirizi ibitsindo 3-0 Real Madrid vyayisavye iminota 50 n'igice ca mbere gusa kugira ngo baheze affaire biciye kuri capitaine wa emblématique Federico Valverde. Madrid batsinda City, Madrid bagarura abantu mu ishusho ryabo byo kwitwa ekipe nkuru mu majoro ya Ligue des Champions. Byatumye nibaza ngo rino joro ryake Madrid gutsinda Man City bivanye n'ibihe barimwo ni Alvaro Arbeloa yavyaje umusaruro ububi bwa Pep Guardiola canke n'ubundi ni bwa bukomezi bwa Madrid twama twiteza imisi yose majoro ya Ligue des Champions. Yes, yadubivuze neza ni match yatanguriye hanze y'ikibuga ariko n'imbere uko tuzanze y'ikibuga ni match yanahereye muri tirage abatari bake baravyibuka giye tirage yosore yaba Madrid bajeje gukina na Benfica bayisezereye bo baza muri press conference Thibaut Courtois n'abandi ati turabizi ko ari Man City zotombora Man City Pep Guardiola n'abandi ati nimurinde muca hirya no hino tuzotombora Real Madrid turabizi bimaze kwa kamenyero umunsi watombora mwari hano ndibuka ko iyo tombora yibonetsemo mubwira abantu buryo Madrid n'ubundi tomboranye na City abatari bakati mbega bigenze gute nyuma ya tombora Rodrigo Goza agira petit dergama croisé abatari bakati n'ubundi wahora bangamira Manchester City kwasa nkuko agiye tubona urwandiko rwa UEFA rwavuga ko Real Madrid tribune iri kunda kubirimo abafana izo yahagaritswe avec amande y'ibihumbi 15 ariko naje kwa mbona itangazo ryanditswe buriya ku munsi wejo biciye ku kinyamakuru AS rivuga ko buriya ngo Madrid hari uburyo ririya tangazo UEFA yabahaye mise en garde irababwira ati genda kuriya mufana mwamusoye rokuru yo barayikoze barakoze rokuru barabeka two uyu mufana yarabikoze tumufatira ibihano during the match chance match irikira turamusohora mu bana nubwo ari wacu tuvyemera ati kandi genda urabela grada ijya groupe d'animation nayo nyene yaramufatiye ibihano ati rero mutubabarire canke murabukora buryo mubikora UEFA ibashira miza imvango bibeteka muri mise en garde rabwe ati genda turabujyo muzitwara kuri match ya City tugasanga ari kindi cari cyo cyose civangura cabereye muri iriya zone n'ubundi tuzobahagarika ku munsi wejo bivugwa ko no munsi uravye ivyo AS yanditse nuko ngo test bari bashizemo na UEFA abafana yabayirisi donc bayitoye nta kosa na rimwe bakoze nta nico bagirizwa ariko kandi ngo UEFA igiye kwagumiza kijisho mu kiringo c'umwaka wose nihagira ikindi gikorwa nka kijya ikindi kintu kibi nakiriye cibonekeza n'ubundi iriya zone izoca yugagwa burundu. Rero birumvikana ko inyuma y'ikibuga vyari vyinshi tugaje tugaruka ro ku majambo yo muri press conference Pep Guardiola ati Madrid ni mwirengagize ko ifise Ligue des Champions 15 ni nyinshi gusumba imyaka twe dukinye iryo higano. Donnarumma ati tugiye gutangaza Real Madrid mu gihe Alvaro Arbeloa yarebegarutse ko aravuga ati
turubaha City n'ivyishoboye byose ariko turi Real Madrid ntabwo batugira imbere y'uwari we wese anongera kati dukeneye umugabo yitwa Vinicius Junior nimba dukeneye gutsindira match twabigarutse ko tuvuga uburyo Vinicius yari averti nyuma yo kuba averti turavuga ati amwe yoronka ikarata y'umuhondo Vinicius Junior atosha sibura kino gusubiriza kongera ko Reja Chouameni nk'umwe mu bakinnyi bariko barakoreshwa cyane muri kino gihe ndetse na Dean Hudson yageragaragaza izo pepe physique vyaje kurangira nawe atanguye mu rukino nubwo benshi bahamahirwe Raul Asensio hakiyongera ko amajambo yari yavuzwe na Federico Valverde ndetse n'uwitwa Vinicius babwira abafana ati ni muze tugomba kubaho rimwe mu majoro atazofa yibagiwe Madrid Vini we yababwiye ati turabakeneye gusumba igihe cyose twaba twarabakeneye ntibisiguye ko twirengagije igihe mwabikoze ariko kuri ino nshuro tubakeneye gusumba uko twaba twarabakeneye igihe cyose rero uravye ivyari vyavuzwe benshi bari biteze rero 11 de départ n'urukino kuri tapis vert mbere y'urukino nk'uko twage turabivuga Landry Man City bari bafavori uravye resultat uravye effectif yabo nindi gihe bitandukanye Madrid resultat nimbi Madrid hari pressure Madrid avuga ivy'umumenyereza Madrid imvune ziriyo ukabona ngo buri kimwe cyose cemerera City kuza bagatsinda equipe yitwa nde Real Madrid nibona liste equipe ya Manchester City kumbure Frank ayituronderere yamaze kuba yizana yayiteretse ko Donnarumma mwigori Ruben Diaz ariko no witwa Mark Game mutima defense kusanove kuri zibiri kuri statu Nikoreri agati mu kibuga Bernardo Silva Rodri Cascante imbere yabo Semenyo akikujwe na Doku ndetse no witwa Savinho Haaland ku 9 Madrid muri bane batatu nabo paraporo yabo bari bifitiye usibye ko benshi bari biteze Gonzalo Garcia mugabo no muri match heruka buriya iriya match batsinze Celta Vigo ku kanyuma yari yagerageje Brahim Diaz nyuma yo kumuvuga ko amajambo yitwa Alvaro ati Brahim Diaz amerita umwanya usumbona muhaye ariko ngiye kugira gute ngiye kubikosoba buryo uravye mu buryo abasore ba Real Madrid bari bahagaze mu kibuga bari bahagaze ari 4-5-1 Vini ari ariko arasatira hari uburyo Ardagure ndetse no witwa Fede na Brahim Diaz bakiniye hagati cyane bagenda imbere yo bafise umupira ariko Federico sinovuga ngo yagenda imbere yakinye ikibuga cyose Fede yari hose nk'umugisha yes rero twariko turababwira match hano na Landry niko kantu jewe nza kurangiriza ko bwa mbere Pepe n'ubundi muravyibuka muri 2024 yavuze ngo bisa nkaho bidakunda gutsinda Real Madrid hirya ya Jonati nimwirengagize ko ifise Ligue des Champions nyinshi gusumba imyaka twe dukinye kino gikombe ni Pepe Guardiola novuga ngo equipe yiwe yabaye mbi izize ubwoba bwiwe premièrement kwera ko ubwoba bwiwe nta cizere bwa abakinyi biwe kugira ngo baje gutanga buri kimwe cyose cyangwa motivation ariko kandi ubwo bwoba bwanagariye no muri choix ya 11 de départ n'uburyo abahagaritse tactique simvuze ko kina 4-2-3-1 kuri Pepe bitari byiza cyangwa 4-3-3 mugabo Pepe turamuzi muri 3-6-1 Pepe turamuzi muri 4-4-2 Pepe turamuzi muri 4-3-3 Pepe turamuzi mu mikenyero yose ishoboka bivanye n'ubukomezi bw'umu adversaire rero jewe sinza kuvuga umukenyero bakinyemo mugabo 11 de départ n'ubundi yanyemeretse Pepe ari mu ishusho y'ivyo yavuze mu itangazamakuru bigaragara ko misi yose akina Real Madrid ayitinye Madrid nayo igaciza ifise confiance je novuga ngo from nowhere Thierry ari niwe yabivuze neza ati sinzi ibyo bashira muri mayo zabo hari uburyo ububona umenga ino mayo yabo nanje ndayambaye umushatsi wanje wagiye wocu usubira kumera rero ni Madrid n'uruhara guhava rugenda namba mva ngusuye kwambara mayo ya Madrid je peux confirmer kubicijana kwijana Madrid yabaye nziza nkuko yami bikora mugabo ubwiza bwa Madrid bwa depanze kubwoba na shwambi za 11 batanguye kuri equipe ya Pepe Guardiola ni rukino je ku ruhande rw'uwanje abantu bari ruka ikiganiro twari twakoze ku munsi wejo nababwiye nti nyamara je sindiko ndabona Real Madrid yo tsinda Man City ni nayitsindiza kubiyiguyeko par contre mu rukino ivyo nabona uburyo umugabo witwa Pepe Guardiola amaze imisi afise effectif yiwe Rist imaze gusohoka nsanga biri contre n'ivyo nari niteze ndavuga ati nyamara uko bigenda kose UEFA Champions League irasaba experience canke irasaba umutima ukomeye udafise experience gira umutima rugaba kuko na munsi muri gihugu c'Ubwongereza muri EPL muri FA Cup muri Carabao n'ahandi hagiye atandukanye turazi yuko kwa Man City wicaga kiza yitwa Semenyo turazi ko mu defenseur muri batatu beza mu gihugu c'Ubwongereza gehiwe muvuga cyane muri batanu integration yiwe yaroroshe bona je gafata gehiwe kwa Crystal Palace yisanga muri equipe nationale akaba titulaire indiscutable mugabo ara majoro ziriya ndirimbo zivuga
za UEFA Champions League Abantu bakajugunya. atmosfere yo ku kibuga kiba cabereye ko byinshi mu miryo higanwa ukaba Na wagiye Santiago. jewe ikibuga no kwita ko ari ku icuniro Yeah. ngarukana ko kakara navuga ngo biragusaba ko uvize umutima ukomeye cyane iyo rero utari matire biguhanga Romeme Real Madrid yakinye na Getafe no wana Jacques Real Madrid iri munsi yakinye na Getafe niyo yakinye na Man City kuko iri yakinye na Getafe ari ntibari bafise uriya mwana w'umwataka mu kibuga Gonzalo Garcia Gonzalo yeah kuva n'imibiri buri mu mwaka uheze saison yarangiye kugera mu ijoro ryakeye ryabaye irya mbere mbonye Brahim Diaz muri version yiwe yeah hariko no Ukabona Brand ngo- twamweruka muri 2024 twamaruka muri 2024 imbere uko aja mu gikombe ukabona ngo we uno munsi abakinnyi ba Manchester City Pep Guardiola ubwo babwamwishe sinzi ko yarazi ngo baje gukina kung fu kugira azane Semenyo na Doku mwanya umwe sinzi ngo yari yiyumvire ngo baje gukina gusiganwa ukabona ngo Doku wewe umupira we vraiment Doku yakinye umupira ndavuga ngo uri umuwinga muba winga beza no gukontako yeah mugabo ari afise Rodrigo Hernandez Cascante mu kibuga hagati afise Bernardo Silva afise Antoine Semenyo umfatiye hore ya Bernardo Silva na Semenyo yari presque impossible ko bariho mu kibuga byari ibintu bidashoboka kubabona urazi ko kinishije nimero 8 witwa Bernardo Silva ugaca uterekayo umuntu ku 10 muri rora adasanzwe akina en plus atana experience afise ugacuzana umwana yitwa Savinho Savinho, ku les ruhande. amis iri jambo nzorivuga ndanarishimangire mu bwiza Vini yagize kugera ahantu twimvira ko azotwara Ballon d'Or Carlo Ancelotti nimero 1 Mendy nimero 2 mu bantu baremye ubwiza bwa Vini abo bantu ndabashiramo Savinho yari kuri kuruwari mwe n'umugabo witwa Mendy ntumusiga Mendy ntumugonga Mendy ntumucenga. Savinho yiyemera kuri dribble Mendy ntumucenga none amucenga ugashira bari imbere ntumusiga urabe Diwere Savinho yabahuriyemo na Mendy agashika gatatu yakagonga kano gasanga kare hanze y'ikibuga rubitira avuga ati vyuka dukina umupira rero je no munsi ngirageje kuraba equipe yitwa Man City na Real Madrid analyse y'urukino naraye mbonye ni Real Madrid atacahindutse ahubwo ni Real Madrid bizi ngo twaje gukina kuko ari ukuntu bakunda kuvuga ngo igiti cabaye ingoma ntigicanwa Madrid yizi ko mwana majoro ya Champions League ari equipe y'ijambo igaca yibuka ikintu kivuga ngo nta nguvu tugira zo kuza guhangagura n'amaklebe makuru mugabo turafise inguvu zitwa Santiago Bernabeu turafise inguvu zitwa Mind Game turafise inguvu zitwa umufana Landry tuzi imbere equipe yitwa Manchester City gatramble Landry nko bigituma je mvuga ngo Madrid je souligne abantu nimuvuge ngo Madrid ngo ya professor ububi bwa City nibindi mugabo yirafise ibice yabaye ko nziza nka equipe yari yitegura rukino kandi ari mahiganwa yazi ariko hari ivyo jewe byinshi resultat ya runo rukino ndayagiriza umugabo witwa Pep Guardiola ati kubera vyose niwe nyirabayazana niwe bakwege ndiko ndafata nk'ikintu nka zitatu aheruka gukina muri Premier League yitwa ko akeneye amanota uburyo yazikinye umugabo witwa Pep Guardiola muri 11 ndetse n'imikenyero yakoresheje urukino banganje na equipe yitwa Nottingham Forest les amis bwo urukino bari bakinye buri kimwe cyose banganya 2-2 Nottingham yababereye ibambira bangira bagize 2-2 bafise Donnarumma mu igore mu kenyero bane babiri Ruben Diaz na game mutima defense ayitsinuri kuri zitatu Mateo Zuneze kuri zibiri mediane yarimo Rodri Cascante yani Cherki Bernardo Silva n'uwitwa Phil Foden hataka Lande na Semenyo iyo ni match banganje na Nottingham Forest uje kuri match equipe ya Man City batsinze Leeds United kimwe kusa bayisanze Elland Road Stadium yeah bari mu mukenyero n'ubundi wa bane babiri Marc Gueye Ben Diaz Mateo Zuneze na Ryan Yatinye muri defense mediane Rodri Cascante Nico Oreri Bernardo Silva Ryan Cherki Marmushi na Semenyo bakataka Lande siyo yari cogi imbere yaho gato iyindi match konta match batsinze Newcastle ku ndwi ya 27 11 bari batanguye nubundi muri systeme ya 4-4-2 Ruben Diaz Makege mutima defense Aitinuri Mateo Zuneze commande mediane Rodri Cascante Nico Oreri Bernardo Silva Antoine Semenyo Erling Haaland Omar Marmush tuzi ko jewe ku bwanje Omar Marmush arashobora kwasira role yo mudisi gusomba uburyo Semenyo yasira kubera yuko ibi yarabitweretse yarabikinye no muri equipe yitwa Frankfurt araniyize wenyena nifitiye icizere Omar Marmush ariko umwana uguye kitike uciye ufata Semenyo na Haaland bakataka Marmush ariko akini nyuma y'abari kubona Bernardo Silva na Nico na Rodri birakunda rero nimba mfashe match zitatu zose peu importe resultat Pep yaronse
tubona ko yazizanye muri mediane ya 4 ya losange tukabona aporo y'umwana bita nikoreri muri mediane kubera ko kuri gatatu yari yamaze kuvayo kandi turazi ko city igomba kukudomina amateri ya position gumana umupira nimba igomba kugumana umupira Manchester City initire do penser ku kintu citwa ngo ngomba kugira abakinyi bari costo baza kuzibira nini kuko uwo mwanya wo kuzibira nta ufise umwanya munini wora ufise umupira mu adversaire arakurondera adversaire ni warokira en plus il fallait utiliser mu lateral ari technique arongo umupira akagucenga agapressa vina agaruka kuzibira vinu ukamuronkesha iriya carton jaune agasiba match retour raison pour laquelle jewe nkibona warinye Abdul Qadir Kusanov akiri muri processus d'intégration akina ari nk'ikiragi mu kibuga bivanye n'uburyo peut-être acivugira kiriya cyarabu atarametriza icongereza n'ibindi bigiye bitandukanye ugaca umutereka hamwe na Savinho yitwa ko atarakina match zitanu kuva avuye mu mvune atari na experimente iyo kuruwa ugacumenya kuri ko Vini na Mendy bari experimente we waruzi yuko ugomba guprovoka Vini akaronka carton jaune erega na gasore ka Oriri kari kavuye mu mvune Oreri yaravuye mu mvune mugabo no munsi bivaye na Apollo yatanze muri mediane il fallait kwaza muri mediane nuzenya Raine tunule gatangura kuri zitatu match yose zindatahura igituma yicaye hari fresher umugabo witwa Pepe Guardiola yimye equipe yiwe Madrid nayo igiye kikunyabiranye utakara mantara mu cukora remplacement zirimo panique n'ibindi bigiye bitandukanye navuze nimba Man City ari umukinyi bafisa zizi match ni Bernardo Silva ni Phil Foden kuri version nziza bari bafise ya Rodrigo Neres Cascante kuri version nziza bari bafise ya Doku il fallait kwenseramo umuntu nka Phil Foden atera amashuti aremeye outbox ibi yabitweretse kenshi rero Pepe Guardiola ku bwanje ivyo yakoze byose kudo chapeau kuri mugabo yitwa Alvaro Arbeloa koka ya professor bubi ariko kandi kudo chapeau ku bafana ba Madrid bakoze akazi kabo Madrid isubira kwerekana n'ubundi ko ari equipe y'abagabo Josulinye ntavyo nari niteze nimba ari umufana wa Madrid iriteze ino result ejo ava match nigeze kurabira habita pena Castra Madridista ni ngoma page ari Pajo yabo yo kuri Facebook yandika makuru ya Real Madrid banditse hasigaye amasa menshi ya match ibi berekana ikipe ya Man City performance zabo Madrid n'abakinya afise ibyo byose byari en faveur ya City gutsinda ino match ni dans le rêve ni mu ndoto ni kubirota en fait igeno jewe nongeye kubona Pepe Guardiola sinomwita umunyabwoba Pepe muri kano kanya ndiyumvira simbona izina nomuha kuko uravye nka bande tushe yiwe hariko Tijani Legendas hariko Sherki hariko Nuri hariko Marmouj hariko Trafford na Bettinelli hariko John Stones hariko Nathaniel Ake hariko Mateus Nunes hariko Max Allen hariko Nico Gonzalez n'umugabo bitwa Phil Foden iminota 94 yakinywe 90 plus 4 yongewe Phil ntiyigeze haguruka no kwishusha mugabo jewe ngerageje kuraba uburyo yarinye ino equipe yiwe uzi kuzanye Rodrigo ukazana umugabo witwa Jeremy Doku ukazana Bernardo Silva ukazana Savinho na Semenyo ikintu cyambere ugomba kuromarka urishe Haaland si wamukinya zo kubwira ngo dukine tworganize urukino duhere hagati duherekanye imipira tuje kurundira igitsindo twateguwe ahubwo no wamukinya kubwira ngo nshirira mu defenseur tugonge Doku ariko agerageza gushikana Doku yishe nabi umugabo witwa Trent Alexander-Arnold n'umwana witwa Thiago Pitach mugabo umwanya wose Federico Valverde agaruka gukora couverture bakamwaka umupira facile ucurondera umupira uza kuva iburyo ubure ucuza kurondera umupira uza kuva ku nimero 10 ubure ucundondera role ya Bernardo Silva mu kibuga no ko yari yambaye kapitana yonyene urondera ikintu ariko arakora ukibure agaze guhindukiza amaso akabona umugabo witwa Tijani Legendas hazarije nkunda kumubwira jewe nimba ndaba umupira w'amaguru equipe yitwa Man City tunze mu mediatere umwe rukumbi mbamba nushira mu kibuga agahuguhereza n'ibirenge ivyo wamutumye yitwa Tijani Legendas erega ni namwe Maroko no Pepe yakoze uri kuribaza yaguriye iki umugabo witwa Tijani Legendas ukongera ugasanga abakinyi warinye muri ligne d'attaque na mediane uriko wica umukinya avuye mu mvune yitwa Rodrigo Cascante uriko uramuremereza Cascante yakinye umupira nongera gushira ko akora kwijambo rivuga ngo kwisi Abespanyol bashobora kora abantu bambere batahura umupira gusumba abandi tactique mu mupira ati tugomba guhagarara gutya hafundikanye bimeze uko bigakunda kandi fasirima Rodri ntacenga mugabo buryo Rodri yimura umupira kura avana umupira hagati arondera abawinga uburyo Rodri akinisha ubwo bwenga kinana mu mediatere bagenzi biwe vyamunanije bagera kugomba gutora akajisho Tijani Legendas yinjiye asohora umugabo witwa Semenyo azana Sherki ugaca wisanga uriko kina na Real Madrid igice cyambere cyaheze riko kudomina possession de la balle deuxième partie
ego uteye korne 10 match yose bateye zigera kuri zingahe zitatu mugabo bo bashoboye gukadira imipira ndwi yatumbereye mu igori Federico Valverde yabonye yose yivyaje umusaruro barata penalty nkiyumvira ngo ubwoba Guardiola zana naje gukina na Real Madrid bwoba yoba yagaze Madrid i Manchester akisanta ko ari president wa club kuko akiri kwa Barcelona yarayirya mukabuno munsi uraraba ukiyumvira birafira Edina Landry Barcelona Madrid uburyo bakina iyo bagiye muri classico bo baratsinyana mugabe iyo ba France wundi mu adversaire niwo batinya bo nibamutinya kuko sinzi kubona karanga Thiago Pitache kifitiye confiance gusumba uburyo Semenyo avuye muri bana mafata confiance agira akana gato karinjira kitwa Angel ukabona umenga ko bikina neza gusumba Savinho rero aharazamo ziriya nguvu no kumenya iriya mayo bambaye peut-être ico iyo ADN iyo identité bafise ari naco kintu nca ndangiriza ko mvuga ngo nta muntu numwe yoza akavuga amakosa ya City mugabo akabura kuvuga ubwiza bwa Arbeloa na equipe ya Real Madrid nivyo tugomba avec Federico impeccable avec umugabo azwize ya Chouameni yakinye match nziza ari averti anagira nakabazo k'imvune gato abera nk'usohoka ariko arabwira abaganga ati ngomba kugaruka nka marugamba ukaraba ama remplacement uburyo yabaye ku mugabo yitwa Alvaro Arbeloa n'ubundi zabaye remplacement ziriganya kuko zamufashije ku maintenance resultat yarafise kuko igitsindo kimwe cha Man City cyari kugira ico gihinduye nubwo ari amakosa yakozwe nk'umupira umugabo yitwa Thibaut Courtois Thiago Pitache bakamutera pressing ariko arawukurayo unaravya ara occasion amwe nande yatandukanye mugabo equipe yasubiye gusanta ubwiza bw'umugabo yitwa Antonio Rudiger na Ferramendi defensive morona ari nk'intare zigenda genda Man City rero ubwo birumvikana ko hari amakosa menshi Pep Guardiola yakoze muri arinyema ariko kandi uburyo Madrid bobo bavyaza umusaruro ano makosa ya Pep Guardiola ntidushobora kandi kubushira mu mbango mu bundi bukomezi peu importe equipe bihibikira irabamwo dusanga buri mu mitwe ndetse no mu bakinyi ba Real Madrid ubwo ugiye kuraba abakinyi ba Real Madrid bonye n'ubwabo